Data mw'izina rya Yesu nongeye kugutumira muri ibi biganiro, ndasaba ngo ukore ku muntu wese ariko arumviriza iki kiganiro agira yumvirize uwagishizemo, ndasaba ngo umugendere. Yesu ko wari uri ejo ni kuri n'ubu kandi niko uzokwamaho. Ndasaba ngo uvugane n'abantu bawe, ndasaba ngo biciye muri iki kiganiro Mana mu majambo yacu yoroshe ukore ibidasanzwe, uruhura abarushe, ubohora ababoshwe, kandi ubushobozi bwawe bucagagura imigozi yose iboshe abariko baratumviriza. Ukugira neza kwawe, mpwemu wawe, amavage ya mpwemu wawe agendere abana bawe, abaha akaruhuko kava iwawe, wewe wenyene ushobora gutanga. Ni mw'izina rya Yesu tubisaba, amen. Twongeye kubaramutsa, kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa na Nathalie na Olivier. Twongeye gutegwa iteka ryo kubakira hano muri salo yacu mu gihugu ca Canada. Nukuri n'iteka kandi turishimye cane. Turaramutsa abadukurikira bari Burundi, abari Bujumbura, abari mu ntara zitandukanye. Ndaramutsa n'abadukurikira i Makamba, Imana ibahezagire. Turaramutsa abari mu Rwanda, mu ntara zitandukanye, hari aba Kigali, hari n'abaziri mu zindi ntara, ntarotera amazina yose. Ndagomba no kuramutsa n'abari muri Europe, abari muri Amerika, abari no muri Afrika, mu bindi bihugu. Hariyo nk'umuntu akunda kutwandikirana aturungikira audio ari muri Cameroon, hariyo undi akunda kutwandikira batandukanye kwanza mu Buganda. Imana ibahezagire. Donc bose abari muri Canada ma province atandukanye nabo turabaramukije. Imana na Etats-Unis turafise abantu bari mu ma eta atandukanye badukurikira, badusengera. Nukuri Imana ibahezagire. Rero mwese kaze aho turiko turiga, tugomba kumenya identite yacu, ngo mbega urinde. Hariyo n'uwambajije ngo wanyibagiwe kuri iyo teme. Rero turiko turavuga mbega urinde. Ndizera yuko nukuri mwese muriko murafashwa, kandi hari aho muriko murava, hari aho muriko muraja. Uyu munsi rero turagomba kubandanya kuri ca gikomere twise c'uguhebwa, abandon. Donc abantu rero bahebwe mu buryo bumwe canke ubundi, turagerageje kukidekriva, n'ubu tugomba kubandanya, ariko tudahereza ngaho, tugomba no kubabwira inkuru nziza kubakomerekejwe n'ico gikomere c'uguhebwa. Hama abandi nabo bakeneye gukurikira kuva aho twahereye, murashobora kuraba kuri YouTube. Turafise page yacu yitwa canke chaîne ya YouTube yitwa Baho Podcast. Hama mukurikire, muzohakura inyigisho zirenga 140 kandi Imana ihabwe icubahiro. Nukuri Imana ibahezagire. Reka ndabahe Nathalie abaramutse nawe. Ndasubiye kubaramutsa. Hari abantu benshi bamaze iminsi batwandikira. Ndazi ko bino biganiro vyerekeye ibikomere abantu benshi barabishaka cyane, kuko sino babesha, abantu benshi barakomeretse. Satani ikintu yaje gukora no kubabaza, no kwica, no gutikiza, no kwiba. Ariko nico gituma Yesu yaje kugira duhe ubugingo budashira. Rero ndashimiye abantu bose bamaze iminsi banabwira n'abagenzi babo. Hari abantu benshi bamaze iminsi batunatubwira ngo tubongerere mu magroupe, tubatanguze kugira bumvirize enseignement. Rero Imana ibahezagire. Ndabashimiye cyane n'abadusengera, no kuri Imana ibahezagire. Rero Olivier, tweko turavuga ku byerekeye guhebwa, kugira mwumve itandukaniro y'uguhebwa no gutabwa. Nibaza ko umunsi w'umukumviriza audio y'imbere twaragerageje kubisigura gato, kubera aho uguhebwa n'umuntu asa nk'umenga aragusize, ugutabwa naho n'umuntu yataka identite yawe directement. Rero twarabuze yuko mu biranga umuntu ahebwa yamafise ikintu yamashaka kurondera, yamariko ari ikinyuma y'uwo muntu yamuhevye. Mu bijambo make, hari ico yamuzaniye, hari ico yamuzanira mu buzima bwiwe, hari ico yamuzanira mu bigumbagumba. Ni nk'ukumenga agiye akijanye. Hama rero uwo muntu ugasanga ni nka stock emotionnel agenda yatwaye, umenga arakwivye en fait. Hama rero soit ukaja kumurondera canke ukarondera umuntu ashusha nkawe kugira yuzuze umutima wawe.
kenshi rero twavuze ko ico gikomere kiba mu buto bw'umwana rwose, ariko ntibisigura ko ariho vy'ukuri tubabara, mugabo niho kigira amakonsekanse manini. Voilà, niho kiba kinini cyane, kizana ingaruka mbi ziboneka kurusha. Hari abantu benshi bari mwe no mu mahorasyo bahora bahebwa plutôt, ugasanga umuntu yamuhevye umenga arababaye, mbega kwikijeyo n'amande mu mahorasyo umenga bama bariko barampeba, ukumva kameme nayo mahorasyo arababaza. Je nibaza ko ico gituma Imana idusaba tubanze tube fortifié muri twebwe nyene, kuko kenshi ndibaza ko twinjira mu mahorasyo tutazi nibidusunika, dusunikwa n'ibigumbagumba byacu canke dusunikwa n'ibikomere byacu, hama twihuta bantu bakaduheba, kuko twarabuze ko igico gikomere ntibikomere byose bifite ukuntu bihamagara ibiza kuvyonona. Ni nk'igikomere kidafutswe kidavuwe kizana amasazi, bisigura yuko kenshi cuzana n'abantu bama bariko baragukomeretsa. Rero twaravuze yuko ari umuntu kameme yambara aussi le masque, bisigura iki ari ikintu yishira mu maso, yamashaka kudepanda ku bandi, yamashaka kwiruka inyuma y'abantu. Bivyo tukubandanyiriza ku kurono munsi. En fait, kuva dutanguye kuri iyi teme y'ivyerekeranye n'ibikomere, nasubiye kuba ahantu numva aciye bugufi, numva nsubiye gusaba nukuri Imana yongere kungirira ubuntu, nsa n'uwihanye. Narihanye, apana nsa n'uwihanye, narihanye, kandi uko tubandanya tubivuga ko niko mbandanya nihana, kuko kwihana bisigura guhindura uburyo wiyumvira, bisigura gutahura yuko inzira wahora ugenderamwo atariyo, maze ugahindukira. Kandi nizere ko izi nyigisho turiko turagira uko mubandanya muzumviriza zibandanya zituma mwihana, muhindura uburyo mwiyumvira, kuko nukuri je ndibaza yuko nitwashika mu ijuru tuzohura n'abantu batumenye imitwe, tuzohura n'abantu twisa abansi, tuzohura n'abantu tuvuga tuti uyu muntu naramwifurije urupfu cyane naramwifurije kubabara, mugabo Imana idutahuze ukugena ivyo yakoze vyose ari vyasunitswe n'ibikomere vyari bimurimwo. Mwibuke Yesu yabambwe n'abantu buzuye ibikomere, murazi ico yabwiye Data ku musaraba, nubaharire ntibazi ico bariko barakora. Iki kintu numva no gisubiramo. Bene Data, Yesu yarakikujwe n'abantu azi ko buzuye ibikomere, yarazi yuko atakindi bashobora kumuha atari ico bahawe. Uku bamubambye niko no muri societe barimwo bumva nabo bamerita kubambwa. Burya umuntu yahariwe, umuntu yemewe aremera abandi. Umuntu burya ico wahawe nico utanga. Nagomba kukubwira ngo uko utreta mwene so niyo imaje ufise y'ingene so agutreta. Imana ishimwe cyane. Niho Yesu yavuze bazobamenyera kuvyo mwama, kandi ngo nimwagirana urukundo hagati yanyu, ngo niho bose bazomenya yuko muri abigisha banje. Ariko uyu munsi umenga twabihinduye, twibaza ngo uko dusita amaverse menshi, uko twemeza abandi yuko dufise connaissance nyinshi, ko ari ico kigaragaza yuko vy'ukuri turaba disciple cyangwa abigisha biyo. Nico gituma nagomba rero kugaruka ndababwira, kandi nanje nibwira, kandi mbwira na Natali mvuga ngo turi muri societe y'abantu bakomeretse, nibikomere vyigendera, natwe turiko turababwira twarakomeretse. Nico gituma hagati yacu, hagati yanyu ni vyiza gufashanya kugira ngo dushobore gukirira hamwe uko Yesu agomba kudukiza. Sivyo? Donc ico kintu c'est hyper important yuko twama tukibuka yuko tubaye muri societe z'abantu bakomeretse. Hama rero kuri ico kintu Natali yareka aravuga ko yari entre parenthèse, yaravuze yuko kubera iki gikomere umuntu aca yambara maske y'umuntu agerageza novuga kwiyatasha, sivyo? Umuntu agerageza kudepanda ku bandi gose, umenga muri we instinct de survie yiwe ishuha ku buryo agerageza abantu bose kubikora ko kugira ngo ntibasubire kumusiga, ntibasubire kumuheba. Ariko rero biragoye, ivyo biragoye kuko abo bagusiga nabo, abo baguheba nuko nabo bafise ibibagoye, bafise ibintu bariko barirukamwo mu buryo bumwe canke ubundi. Rero ico twara nakivuze na la fois passée yuko usanga ari abantu
baca baramanipira kenshi rero uburyo bamanipira ni ukugira ngo ashobore kukugumana agerageza kukukirupabiliza ni ba bandi mbewe kutigera unterefona mbewe kutigera undondera urumva umenga yama ari sasi unike umenga yama urumva kandi nawe wasubiramwo inshura kurondera n'igihe aba ari dans le besoin si ndiko ndavuga émotionnel si besoin matériel si ica gukurako no ni besoin émotionnel arashobora kuba anafise n'amahera akanayakoresha kugira kugumana iruhande bisigura iki ashobora kufatira umugenzi ndafise amahera mugenzi w'umugore ntuvuge ngo ni ibintu d'ordre émotionnel cyangwa sexuel ukavuga uti je émotionnellement numva umenga n'umugabo wanje ntanyumva ntahura n'amashaka kwesha pangonze kurondera abanyuzuza sivyo hamuka usanga ngo tuje gusohoka kwe rero wamusohora kameme ufise uburyo kuja muri restaurant cyangwa kuja ugasanga usukaye ubikoresha dusohoke tugende so ni pas mauvais mu ntahura gusohoka gufata umwanya mukaruhuka mu mutwe mugidumbi ariko harabakoresha ico kugira ntimubate urumva nico naco nukikiraba umuntu akaraba yuko ataremvyuka kandi noneho nizi ansimatiko turanavuga c'est pas pour les autres kugira urabe ucurumanza ngo yo ngo ni nakabasha ni vyiza ko mutahura mu rukundo ariko banza wisuzuma bwa mbere na mbere ubwo gasha nawe rimwe muri bigushikira ugasanga ukoresha ibintu canke ukuntu canke ugasanga n'umuvyeyi ariko abwira abana biwe yama ariko arabakipa ngo je ni mugera munyitaho ni mama mwamhevye donc ugasanga niyo ndirimbo yamuri mu kanwa kiwe ico uri kuravuga donc aragerageza kamanipira rero burya novuga base cyangwa principe base ya principe urufatiro rwa manipulation burya nigeze gusoma igitabo cyanditswe n'umuhinga ariko aravuga ku bintu vya manipulation umuntu amanipura akoresha ngorosho erofwa ubushuhe no gukanya ni ukuvuga rimwe na rimwe ukamenga yagushuhiye gose handi naho ukamenga yakwinyoye donc umbenga ni nka kujya ko mu bugaragwa mwijoro haba hakanye bimwe biteye ubwoba ku murango naho harashuha amatemperature akaduga bigakomera ku buryo usanga n'amabuye akomeye yaturitse nuko rero abantu b'abamanipulateur bagerageza nico gituma rimwe na rimwe hari igihe umenga yagukariye wamuhevye ku buryo rimwe na rimwe wibaza ico utamukorera wibaza yico utamuha mugabo ariko arakubwira ngo ndashonje presence yawe mugabo ingorane bihwanye n'ubusumbasumbane bwo kuruha bihwanye n'ubusumbasumbane bw'igikomere ciwe hari na presence yawe itamusatisfeza itamuhaza rero rimwe na rimwe ugasanga umenga nimba umuha amasaha abiri ntibikwiye wewe dongo rukuvuga uriyaranja kumbure ukaboneka nko kuwa gatanu mugabo ugasanga mu depart arakuryoherewe ariko mu nyuma ugasanga umenga amerewe nabi kubona hari iyindi minsi 6 utamukonsaka nico kintu rero rimwe mutumve neza ndagomba gusubira kuri ico kintu Nathalie yavuze ibi ntibitume muraba abandi sivyo bitume mwiraba mwebwe kandi mu butumwa ntitubuvuga ngo turiko tuvuga naka bene da tubuvuga selo ivyo twize selo ivyo tumva mu mutima hari n'igihe muhema afata urwo rurimi rwacu akarutwara paraporo y'ico ukeneye wewe kumva ntimwumve condamnation na gato sivyo umuntu avuge ngo bajya abantu rero nawe telefona ngo ubu rero ngo jarete rero je ahubwo bazava bibaza yuko jewe ari bijya vya Olivier na Nathalie bavuze oya sivyo turimwo nimba urwo ruti ari urwo rukundo usanganywe reka urutembemwo urugubemwo noneho iyo umusanga dufate twaruze bimwe by'abasanzwe amatemperament iyo umusanga agutelefona wese ofo ntacarindiriye kumva kumerewe neza niko babimeze sivyo ariko turiko tuvuga wowe nyene ingene uba wiyumva kandi bugi ibwina harahamagarana hari gihe wumva uti uyu muntu ego twavuga nce ya telefone ubwo banduhisha parce que émotionnellement biruhishana bene da biroroshe kumenya iyo ibintu biruhisha nca bitaruhishana hari gihe vy'ukuri bifatika ikindi gihe gishobora ikindi gicapo twotanga ni nk'aba abantu usanga canke umuntu ko ntibashe muri bwinshi ni nk'igihe dufate nka je no afise iyo ngorane
yo guhebwa hama uriza akabi nk'umupastori tureke ko bari n'umugabo wanje ugasanga ni umupastori kubera nagize iyo ngorane iyo ntambara yo kutabona umuvyeyi wanje numva umenga yaragiye so aterapfuye barahukanye canke yarantaye sivyo ni mu buto bwanje namandiko ndarondera iyo image y'umuvyeyi hama kubera ntigeze ndayicakira ntigeze ndavyumva kandi twarababwiye ukuba muto niko ukenera cyane iyo stock y'urukundo canke ya besoin émotionnel hama umuntu wese ari mu kibanza ca autorité ya pastori padiri umukoresha mu psychologue muganga umuntu wese ari ukamusanga ni wundi umengo uri muri wamukura saidia ikibanza ciwe wamushaka ukura murondera ni babandi bashobora no kugira n'ingorane ugasanga abo bantu bari muri autorité bavuga ati uyu muntu je ntamvako ugasanga waragize ikibazo ugasanga yaranakwishizemwo mu mutwe kuburyo yibaza nti nta kuronka ubuzima bwanje buca buhagarara no ntibuhagarara ariko ukaba uri muri ico kibanza utahura yuko umuntu wenyene ashobora kukuvura ni Imana yo mwijuru amen 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 Natali yavuze kare ivyerekeranye n'uburyo bakora kugira ngo no kuvuga abantu bafite ico gikomere ca bando kugira bakwigumize iruhande aravuga ati ari abantu bafise kumbure uburyo agakoresha uburyo kugira yigumanira abantu hafi rero novuga ni nkaho akoresha novuga ubushobozi bwose afise nkaho umenga nimba ari serivisi atanga hari abantu kenshi umuntu avuga ati ya uyu muntu aritanga by'ukuri asunikwa n'umutima w'Imana atanga bivuye ibwina bivuye ko umutima wiwe usesekaye ariko hari abandi baranda amaserivisi kuko ni faso yo kugumiza iruhande urumva ari ego ashobore kuexista ashobore kumva yuko afise agaciro mu maso y'abantu kuko yumvise ko afise agaciro mu maso y'abantu bituma batamuheba bituma batamwibagira nico gituma chaque fois agerageza ko amaranda service azana nagasha azana kandi gashasha kubera iki kubera iyo agumye kuri page bituma atibagirwa bituma adahebwa ibi rero biraca no mu marezo sociaux amarezo sociaux kubera abantu bayaja ko abantu bashimiye abantu bakunze wagize video benshi baraviva cyane cyane abantu bari ku bintu vy'amamedia sociaux niki nkatwe tugira ya audio urumva donc kenshi abantu barakomeretswa n'ico kintu no kuvuga urasohoye video wagira video uyu munsi ikaraba nk'abantu 200,000 hamico bagira iyindi video ikarabwa nk'abantu 5,000 donc ukaca wumva yuko abantu 200,000 gukuramo 5,000 no kuvuga abantu 195 baguhevye itwa abandone ukacurondera muri bagenzi bakwegereye naka ntiyaje naka ntiyashigikiye naka yarampevye irma abandone urumva wakoresheje igikorane abo wari witeze yuko boza kugushigikira bagiye donc itwa abandone ugasanga rero wumva muri wewe umerewe nabi ku buryo rero ucugerageza kurondera uburyo bwose kugira ngo watira abo bantu hari n'abarero banakoresha cyane cyane iyo watawe ukiri na muto cyane hari n'abakoresha la sexualité akavuga ati jewe kwitanga nta ngorane ndi mama kutamvuye iruhande hari n'abakoresha abana mu rugo ati jewe hinge mvyara abana kuko umugabo umenga girane donc ugasanga uri muri ninavyara umwana ntazomsiga ntazonta rero ico kintu naco nyene ni kukirabuka gipima kuko hari igihe ducira amanza abantu ariko ugasanga nuko baremvye hari abantu benshi je tumaze kuganira ariko ndashimira Imana ko hari na benshi bamaze gukira rero tuzobandanya muri audio ikurikira tubivuge ko ariko tunavuge n'ubutumwa bwiza bwa Yesu paraporo y'igikomere cyo guhebwa Imana ibahezagire mugire umunsi mwiza abandi mugire ijoro ryiza amen.